twaratoye barataye ugasanga umwana atawa ari umubebe. Turafise kaya abana usanga twatoye amaze 6 jours yatawa ari uruyoya. Nk'uwo murumva yuko naho abakiri umwana biramu affecta inconsciemment, uwo nawe tuca twiga kumurera no kumuha urwo rukundo. Zenda hagendera abo bana barafise ibikomere vyo ku mubiri. Hari abana bakubiswe n'abateza kubakingira usanga bafise ibikomere mu mugongo, mu maboko. Hari abana usanga baraciye ibihimba bimwe bimwe vy'umubiri nk'intoki canke ibindi. Abo bana ugasanga vy'ukuri kahise kabo ni kahise katari gasanzwe. Twumvise ko abo bana bagomba kuganirizwa, tukanabihanganira, tukabakurikirana igihe kitari gito gushika batoye umurongo bakamererwa neza. Nuko rero ibintu byari bimeze ku muhingamo wo kuri uyu wa mbere. Aha ni mu gihe abakozi bo muri Fondation Ndi mu bandi bariko bakarihirizwa ubwenge kugira ngo barangure neza igikorwa cyo kwitaho abana barerewe muri ico kigo. Aline Kimpaye, umuyobozi mukuru w'ico kigo, ati mu nyuma y'izo nyigisho ziriko zitangwa n'abahinga batandukanye bazoshobora kuhakura ubumenyi bwinshi. Turizera yuko hari kizohinduka kuko ni nayo mpamvu twateye akamo bano bahinga mu nyifato, abo twita mu gifaransa les psychologues cliniciens. Abo n'abantu badasanzwe cyane bagiye kudufasha muri ino minsi 3 mukunguka muri ibi na biriya ukuntu tukwiye kwifata. Ego muri Fondation tubikora icambere na mbere nk'umuhamagaro w'Imana, kandi harimo n'abavyeyi, turabavyeyi, ariko biradusaba yuko turonka n'ubundi bumenyi buvuye mu buhinga kukuntu dushobora kwigenza, na cane cane ko mu bigo dusanzwe dufise 4 tumaze kugira aha mu gihugu cy'u Burundi, dutoramwo abana baba bahuye n'ibibazo bitandukanye kandi ibibazo bikomeye. Bidusaba yuko gushobora kubana nabo no gushobora kubatahura no kuzobashitsa aho twifuza yuko bazoshika, aho bazokura bakagira ico bimariye. Ni igikorwa kidasanzwe cyane gisaba yuko badukarihiriza ubwenge. Twabonye ibyo abahinga bariko baravuga, by'ukuri hariho inyifato zimwe z'abana bitwaramo bivanye n'ibikomere by'akahise bagize. Mwebwe ingorane nk'izo hari zo mwari mumaze guhura mu bigo mumaze guhura? Ego cyane turahura navyo, kuko no mu kwakira abana ntitwakira umwana uwari we wese. Murumva yuko hogera igihe tubura aho tubashira, ariko hariho abana duhuye nabo tubona ko baba barahuye n'ibibazo by'ubuzima biteye ubwoba, badafise cefo ca ruguru, badafise n'imiryango yobakira. Abo rero turaheza tukabazana. Abo bana rero bene abo barimwo, baranagwiriyemo, kandi bisaba yuko twunguka ubumenyi bwo kumenya kubana nabo n'ukuntu twobana nabo bakumva yuko umutekano wabo ucungerewe, bakumva bafise amahoro yo mu mutima, bakumva bakunzwe nk'uko baba bakunzwe mu miryango yabo. Turafise uburero butari buke, turafise abana baba barahohotewe ku buryo barakubiswe, kumbura bakubiswe n'abitwa ko ari ba mukase bakabomora. Turafise abana tuba twaratoye barataye ugasanga umwana atawa ari umubebe. Turafise kaya abana usanga twatoye amaze 6 jours yatawa ari uruyoya. Nk'uwo murumva yuko naho abakiri umwana biramu affecta inconsciemment, uwo nawe tuca twiga kumurera no kumuha urwo rukundo, kumbure akazokura yiyumva yuko ari umwana mu bandi. Uburorero burahari. Hari n'abana usanga yarahohotewe n'umuvyeyi wiwe, nyina wiwe, umwana akumva yuko atosubira kwa nyina kandi ari nyina muvyara. Ubwo burorero burahari, kandi
hanini yaba bari abana bahuye n'ibibazo bitandukanye. Icyo tubahamagarira n'icyo tubasaba cyane cyane aba bantu babana n'abana bari mu bigo vya Fondation Ndi mu Bandi, icya mbere na mbere ni ukubana n'abo bana bakagira ubuntu, ikindi bakagira umutima wo kwihangana, bakihangana nk'abavyeyi. Hama hagizeho kumbura barengeye, ni nayo mpamvu hari izindi nzego bashobora kwitura uyu canke uriya, kumbure ari n'ibisaba yuko turondera ubufasha bw'abahinga, nk'uko uno munsi twasavye ko baza kudufasha hano muri zino nyigisho, tugaheza tukitura abadukurira kugira uwo mwana kumbura ari gusaba kuvugwa canke kuvugwa mu mutwe canke mu nyifato yiwe, dushobora kwitura abandi bantu, abandi babifitiye ubuhinga kurusha, hama tugaheza tukabasubirana ari abana batekanye bashobora kubaho nk'abandi, bakiga nk'abandi, hama bakazoshika aho bategerezwa gushika mu buzima, bakagira icyo bimariye nk'uko uwundi mwana uwo ari we wese ashobora gushika ku ihangiro yihaye ari mu mujyi. Mu byo dutegekanya gukora nuko habaho n'amakampanye de sensibilisation kuri iyo miryango ihohotera abana, ndetse n'indi miryango ishobora kubona bariko bahohotera umwana ntibintervene, ntibagire icyo babivuzeko. Na hacu umumwe wese, ni igikorwa cy'umumwe wese aho ari hose mu muryango, ngo kuraba ati eske uwo mwana ko ndamuzi ko abahanaka aratekanye, ntitwicare twumva yuko ari umwana ahohotewe, ntitwicare twumva yuko ari umwana wo kwa kanaka agirirwa nabi abandi turorera. Umwana si umwe, umwana ni uw'igihugu, umwana ni uwa twese. Donc duhamagarira abo bose guhagurukira rimwe, hama duharanira agateka k'aba bana muri rusange. Hama ikindi kumbure ngerageje kutumbera iyo miryango iba yarataye abo bana canke babahohoteye canke ugasanga bariko barabarenganya, nabo nyene bumve ko turi inyuma, turiko turaza, kuko umwana yahohotewe mu muryango kumbure bakamwomora iwabo. Fondation Ndi mu Bandi irafise ujejwe amategeko, ni ukuvuga tuzoraba uwo mwana wese iyo yazananye aronka icyo yategerezwa kuronka nk'umwana mu muryango, kugira ntihabeho umwana usanga bavuga ati uno munsi se wiwe sihari, nyina sihari, ati reka noneho n'agatongo yari afise tugacishe ku buhombo. Oya, ivyo byose tuzobikurikirana umwana umwe wese turavye iyo azanana. Jean Claude Nduwayo, umuhinga mu bijanye n'inyifato, akaba mbere ari n'umwe mu batanze ikigwa, aratubwira ivyigwa atanga bishobora gufasha cyane abo basanzwe bakira abana bahohotewe. Jewe nk'uwize ivy'inyifato naje gufasha iyi Fondation Ndi mu Bandi kugira ngo twigishanye, tumenye abana twakira ibikomere baba barahuye navyo, mbega bashitse mu kigo bafatwa gute, bakigwa gute, mbega baba iyo bavuye canke naho baje hari itandukaniro rihari. Ubwo abo bana ntibaba bavuye mu bitameze neza bakaza mu bitameze neza nyene. Nizo nyigisho nashimye gutanga kugira ngo abakorera mu kigo hamwe n'umuntu wese agendera mu kigo ashobore kuza afise ikintu yungura abo bana, kugira abo bana bashobore gutera imbere, bibagira ivyo babayemwo, kuko kahise kabo ni kahise kaba kadasanzwe, kahise kabo ni kahise kaba katoroshe namba ku mwana, na cane cane ko muba muzi yuko iyo umwana abayeho mu buzima butoryoshe, ubuzima bwo guhohoterwa, ubuzima bwo gukubitwa, ubuzima bwo guturirwa canke n'ayandi mabi yose, ari ubuzima butabereye ku kibondo c'igihugu. None rero jewe nashimye kuza gutanga inyigisho kugira ngo abakora muri ico kigo bamenye bimwe bimwe mu ntangamarara, mu nyifato zoranga abakozi bakira abana bafise ingorane bene izo. Mwebwe nk'abahinga, abana bakirwa muri ivyo bigo ni nk'ibikomere bihe vy'ukuri vyo ku mutima canke ku mubiri usanga bafise, mwebwe mu gukurikirana buri munsi? Murakoze cane. Jewe mu minsi maze ndahagendera, abo bana barafise ibikomere vyo ku mubiri. Hari abana bakubiswe n'abateza kubakingira, usanga bafise ibikomere mu mugongo, mu maboko.
hari abana usanga baraciye ibihimba bimwe bimwe by'umubiri nk'intoki canke ibindi, abo bana ugasanga by'ukuri kahise kabo ni kahise katari gasanzwe, ariko iminsi twagiye turahagendera n'iminsi twasanze abakozi muri Fondation Ndi mu bandi bariko barabafasha, by'ukuri abo bana barafite icizere. Ndagira ndababwire ko abo bana ugerageje kumva ubuzima bwabo ntivyari byoroshe, ariko ubu iyo muhuye iyo ugiye mu kigo urana ko bariko baratwenga bakishima. Rero barafite ibikomere vyo ku mubiri, ibikomere vyo ku mutima. Mwiyumvire namwe guhohoterwa n'umuntu wari witeze ko yo gukingira, na cane cane nk'umuvyeyi canke umuntu wo mu muryango, ugasanga uwo muryango aragufashe ku nguvu canke akugira ikindi kintu cyose kibi kijanye n'ubugome bakorera abana. Muri ico gihe murumva ko ibikomere bari bafise birahari, ariko biriko bigenda bigabanuka bivanye n'uko hari abaza barabagendera babaremesha, babatera intege, bongera babafasha mu buryo bwo gukira kugira ngo nabo bazovemwo abana igihugu gikeneye by'ukuri. Inyifato ya mbere ni uko umuntu wese akorera mu kigo, tutitaye kuri ibi bavuga ngo ujejwe inyifato ko ashobora kuba atahari, ariko umuntu wese akorera mu kigo ategerezwa kuba afise inyifato ihumuriza umwana, ategerezwa kuba afise inyifato iha amahoro umwana, ategerezwa kuba afise inyifato iha ejo haza kubu nejo haza h'umwana. Apana wa wundi ashika akamubwira ngo bagukora ibinone uraje kungora, wabaye muri binone raba no ngaho riko urabisubiramo, ariko ni wa muvyeyi by'ukuri yakira umwana uko yaje, wa muvyeyi yakira umwana n'igikomere ciwe, akagerageza gusanasana aho hantu hasambutse ku mwana kugira ngo umwana nawe asubire yiyubake, abone by'ukuri ko iyo avuye yari yarashwanyaguritse mugabo aje mu muryango, kandi aje mu muryango mukunda. Niyo nyifatiro twashimye kuza kwigisha abakozi hamwe nabo bafashanya mu kigo, kugira ngo igihe cyose bazogenda, igihe cyose abana baje, igihe cyose bazokwakira abana, uwo mwana ntazohave yisanga agarutse muri bya bindi kandi yaraje kugira ngo afashwe. Irakoze Lycienne, umwe mu bariko baronswa inyigisho, arashima kuko ngo agiye kuronka ubumenyi bwinshi buzotuma ashobora kwitaho neza abana bazitura ico kigo. Ndashimye cyane abaduronkeje izi nyigisho, ni inyigisho nsanzwe zari zikenewe cyane mu buzima bwacu. Kare tutarazironka, abo bana twakiriye ko baba bafise ibibazo bitandukanye, tumaze kubakira tukabaganiriza tukabona nta mpinduka, hari igihe twashaka kunanirwa twibaza ngo n'ubugarariji, n'ukutumvira, n'ukudashoboka, ni imwe mu kirundi bita ngo ubube gito. Ariko turonse izo nyigisho twumvise ko abo bana bagomba kuganirizwa, tukanabihanganira, tukabakurikirana igihe kitari gito gushika batoye umurongo bakamererwa neza. Aha rero mukamenya ko Fondation Ndi mu bandi ireze abana barenga 60. Ivyigwa navyo bariko biga bikazomara iminsi 3.